Inama Nkenguzamateka yarize yongera iremeza integuro y'ibwirizwa rigenga urudandaza hagati y'Uburundi na Guinée Equatoriale kw'igenekerezo rya 6 Rusama uno mwaka mu nama yari irongowe n'umukuru w'urwo rwego Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera. Umushikiranganji w'abakozi ba Reta umupfasoni Domine Banyankimbona niwe yari yaserukiye Reta kugira ngo ashikirize imvo n'imvano y'iyo nteguro y'ibwirizwa. Mu nsiguro yatanze Umushikiranganji Banyankimbona yamenyesheje ko iyo nteguro y'ibwirizwa izotuma hakomezwa ubucuti n'imigenderanire biciye mu gukomeza urudandaza hagati y'Uburundi na Guinée Equatoriale. Yashikirije kandi ko iyo nteguro y'ibwirizwa izotuma ibihugu n'abenegihugu baronka inyungu biciye mu guhanahana ibidandazwa. Imvo n'imvano y'amasezerano ni mu ntumbero yo gukomeza ubucuti busanzwe buri hagati y'ibihugu bibiri, igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Guinée Equatoriale, mu ntumbero yuko bokorana ibijanye n'urudandazwa. Ayo masezerano rero akomoka ahanini ku masezerano yiyaguye yabaye hagati y'ivyo bihugu bibiri kw'igenekerezo rya 21 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2007 aho habaye guterako igikumo ico bise accord cadre de coopération économique, culturelle, scientifique et technique, aho wahoze arongoye igihugu cacu Nyenicubahiro Petero Nkurunziza yari yagize urugendo mu gihugu ca Guinée Equatoriale. Uko kufashanya mu bijanye n'urudandazwa hagati y'ivyo bihugu bibiri bija mu ntumbero yo gutsimbataza imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri yama iriho la coopération diplomatique kandi ikaja mu rukurikirane rwo kubandanya haba imyumvikano ijanye n'urudandazwa hagati y'ivyo bihugu bibiri kugira ngo hakomezwe ibijanye n'inyungu z'igihugu z'abene gihugu hamwe n'inyungu ziba zerekeye igihugu ubwacu. Ivyo vyose bikorwa mu ntumbero yo kugwiza imigenderanire hagati y'ibihugu, ico bita partenariat sud-sud, aho bashira imbere kuganira ibiganiro mu ntara zitandukanye mu mahejo atandukanye agize Afrika. Ayo masezerano yaje nkuko namaze kubivuga kugira ngo habe ugutsimbataza no guteza imbere imigenderanire ijanye n'urudandazwa hagati y'ivyo bihugu bibiri, Uburundi na Guinée Equatoriale. Rero iyo ako mwayemeza ni ukuvuga ko Uburundi buzoba bugiye muri iyo migenderanire yo kugira ngo urudandazwa hagati y'ibihugu vya Afrika rutere ruja imbere. Abakenguzamateka nabo mu bibazo n'imyitwarariko bashikirije umushikiranganji w'abakozi ba Reta harimwo amakenga yuko Uburundi butazohava buba isoko rya Guinée Equatoriale kuko bufise ibidandazwa bike bikwije ibisabwa n'amategeko mpuzamakungu. Turiteguye gushora mu Bushikiranganji bw'ubudandaji by'ukuri nitwamara kwemeza rino tegeko barafise abarundi bazoce batangura gushorayo ibidandazwa canke nkuko nabivuze dupfa dusanga ahubwo twebwe twugure tube isoko rya Guinée Equatoriale. Kigira kabiri
kugira ngo ibidandazwa byacu bishobore kuja hanze hariho amanorme ategeza kubahirizwa, les normes qualité, certification y'amaproduit yacu. Mbenya kwa Umushikiranganji mwarungitse na Reta y'Uburundi, ubwo koko nubwo tugiye kwemeza nkuko mwabidusabye, ibidandazwa byacu birafise amasertifika, biri certifié ku buryo nitwabishora muri Guinée batazabasha bidutera ati ntibikwije ibyangombwa. Muri Reta rujya rwego rujejwe gusertifia amaproduit, muriko murutegura gute kugira ngo nanone abarundi n'ibidandazwa byacu bishobore kwiza ibisabwa pour l'exportation. Yavuze yuko mu bidandazwa bizoshobora kuja hanze bija muri Guinée Equatoriale harimo rivière hamwe n'isukari. Yefise amakenga ku isukari kuko tuko turaraba sosumo imyaka imaze nta munsi numwe irigera ishikana n'itone 30,000. Mbega none ko twumvise ko hari umugambi wo kwagura ndetse no gusubiramo ishiramwe isosumo, murizera neza ko aya matoni 50,000 azoshobora kuboneka? Kuko n'ubu turabona ko hirya no hino mu bene gihugu hari ikibazo c'isukari. N'aya makenga nari mfise kuko isukari turonse nk'itoni 27 murabona ko n'uba bene gihugu bataronka neza. None tuzoronka gute iyo dushobora gushora hanze kandi n'abene gihugu batushaka kwigwa n'agasukari? Umushikiranganji Banyankimbona yaratanze inyishu ku bibazo n'imyitwarariko y'abakenguzamateka. Mbega koko Uburundi buriteguye gute? Ubwo Burundi ntibuzohava busanga bwabaye isoko ry'igihugu ca Guinée Equatoriale, ati kuko turavye aho tugeze naho Guinée Equatoriale igeze atayo makenga murayafise. Atubwo hariho abarundi biteguye kuzodandaza gushora ibidandazwa muri Guinée Equatoriale. Kuri ico kibazo ndazi neza yuko mukurikirana cane intumbero ya Reta mvyeyi, Reta nkozi, nuko umurundi wese ahari, duhereye ku barundi bafise amabanga, très honorable, les honorables, abashikiranganji, duhereye kuri nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu, hariho umuhimirizo udasanzwe yuko abarundi twese atanumwe avuyemwo twokwijukira ibikorwa byo kugwiza gushora kugira ngo dushore, kuko biramaze kubonekana yuko abarundi tudashoye igihugu cacu ntikizopfa giteye imbere. Rero Guinée Equatoriale kugira ngo aya masezerano asinywe na Leta y'u Burundi na guverinoma y'u Burundi ntivyabaye ibintu vyakozwe novuga nk'ukuruduka, kuko harabaye umwihwezo ukwiye, kuko nkuko nababwiye mu mvo n'ivano haraba amasezerano yiyaguye. Ayo masezerano accord cadre yabaye kuva mu 2007. Igihugu cy'u Burundi rero nticaciye kivuga ngo kirasinya mu masezerano y'urudandazwa, naco carafashe umwanya kirihweza kirabona ingene ubwo rudandazwa gwokorwa hagati y'u Burundi na Guinée Equatoriale. Uburundi bwihwejeje ivyo Guinée Equatoriale yobikeneye, Uburundi bwo profita kugira bushore muri ico gihugu. Igihugu ca Guinée Equatoriale babayeho batarima, benshi ntibarima, ntibaproduisa les produits agricoles. Uburundi rero muri uko kuraba
Uburundi igihugu c'Uburundi caciye kibona ko cotira profit iyo situation Guinée Equatoriale irimo, kuko ngira turakurikira twese mu makuru Guinée Equatoriale ifungura ari uko ironse ivyimburwa isumye ibiva mu gihugu ibihugu vyo hanze muri France. Natwe rero twaciye tuvuga ati iyo avantage ifatwa n'ibihugu vyo mu Buraya reka Burundi tuvyiapproprier. Nico gituma Nyenicubahiro adahengeshanya asaba abarundi gukorera mu makoperative, kwimbura, kugwiza umwimbu cyane cyane les produits agricoles. Rero ni haba iyo mwimbu ushimishije nta nkeka yuko Uburundi, ahubwo dusaba yuko mwebwe Nyeniteka umukuru w'Inama Nkenguzamateka na mwebwe bakenguzamateka mwatowe mu ntara zitandukanye mufate nkama iyo ntumbero itangwa na Nyenicubahiro umukuru w'igihugu, muhimirize abarundi bo mu mihingo yose mu ntara zose bijukire kugwiza umwimbu kuko isoko ryarabonetse. Hariho rero ayandi makenga mwashikirije ati kugira ngo ibidandazwa bishobore kudandazwa hariho ibitegekanijwe les normes zisabwa. Ego turazi yuko bisanzwe bizwi yuko ibidandazwa bidakwije les normes bishobora gushoka ku isoko mpuzamakungu. Nico gituma muri uko guhimiriza kugwiza umwimbu Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu aragaruka yuko muri uko kurima, muri uko kugwiza umwimbu bitokogwa muri desordre. Nico gituma aba agronome muri iryo rima muri uko kugwiza umwimbu bahamagariwe kwama bariko barasuzuma ngene ibiterwa biterwa bakabikurikirana, kandi no mu gisata c'ubudandaji bariko barateza imbere igisata kizokwama kiriko kirapima ibidandazwa bizoshorwa hanze. Iyo izo ni ikintu kiri imbere kiriko kiratezwa imbere cyane kugira ngo ivyo bidandazwa bizoshorwe hanze bikwije ibisabwa n'amategeko mu mategeko mpuzamakungu. Hanyuma honorable Gadi avuze ati afise amakenga kubijanye n'isukari nuko Reta yavuze yuko mu vyo izoshora harimwo isukari. Aciye avuga yuko tinubwo mwavuze ko sosumo hariho projet yo kuyungura kugira ngo izoduze umwimbu. Ati yarafise amakenga kuko ntirigera ishikana umwimbu ugera ku matoni 30. Ati none mu matoni 50 murabona ko azohava aboneka. Ivyo ni nyinshi twamaze gutanga. Ico cigwa cyo kuvuga ko hagomba gushikanwa ko umwimbu ugana n'amatoni 50, naho nyene n'ikibazo Leta yamaze kuhagurukira iragira ivyigwa bitandukanye, irafata ingingo yuko sosumo hogwizwa ivyimburwa ibiterwa bivamwo isukari, hakaba ivyuma bikwiye kugira ngo bihingure isukari rikwiye. Ivyo urumva amakenga ntiyobura hakiri intango, mugabo igikomeye nuko Leta yiteguye bikwiye kugira ngo umwimbu uzoboneke ironkwe umusesekara. Rero urumva nta woreka gukora mu gihe ubwira n'umwete buriho, twese hamwe tuvyumve ko dukwiye gukora ibindi ngira tuzokwevariwa sino ubwira n'umwete biriho, kandi turizigiye twese ko bizoshoboka. Ntitubandanye tugira amakenga, turizigiye yuko iyo ntumbero izoshikwako. Abakenguzamateka bamaze kunyurwa n'inyishu z'Umushikiranganji baciye bemeza bose iyo nteguro y'ibwirizwa.